bakunzi bacu bakunzi ba D-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino kiganiro cacu cuno musi ku mugoroba w'igenekezo rya 12 ukwezi no kumunana mu mwaka wa 2025 nashimira cyane abantu dukurikirana aho baherereye hose bari mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi cyangwa bari mu Rwanda, Congo, Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Afrique du Sud nandi tutiriwe turavuga tutibagiye bari mu Uganda gitandukanye harimo Europe, Asia ndetse na Amerika nabo bumve yuko tubaramukije cyane ndetse tunabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno musi. Muramenyereye tubaha amakuru umwanya ku mwanya uko ibintu bavyifashe, ariko nongeye kwiyagisikiza gato ibibazo twagiye turagira vy'umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura. Nivyo vyanatumye fata urugendo nerekeza mu ntara ngo kugira ngo bikunde inze ndabaha amakuru nkuko biko biragenda n'ubwo bitashoboye kugenda nkuko navyifuza. Abenshi badukurikirana baramenye ikibazo twagize muri D-Info, ivyuma nashoboye kudugana ndetse n'ibindi bintu umuntu akenera yafashe urugendo byarashoboye kugira ikibazo bituma tutabaha amakuru nkuko navyifuza. Ni nayo mpamvu mubona uno musi ndiko ndakoresha ahanjima kugira ngo bikunde ndabaha amakuru, ariko sinoreka gushimira cyane abantu bose bariko barifadikanya natwe muri bino bihe byo kugira ngo dushobore kukonovera ivyuma bishasha canke dusubiriza ivyuma batwivye. Ndabashimira cyane n'abantu bacu bari ku mutima, twongera tunabasabira iyindi migisha myinshi iva ku Mana, kumbure ibintu bizokomeza kugenda neza. Yes, je muri kumwe kuri micro ni Cody the Black, tugiye kubana mwa kino kiganiro, ariko mwamenyere tubana n'umusesanguzi, ariko ntabwo turi kumwe kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Rero uno musi novuye ko nje tuyage ku kintu tutari bwaba yagire ko na rimwe, aho ubona yuko ibintu bitaba byoshe. Duhere kuri kibazo kiyo kiribonekeza cyane cy'umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura, ishiramwe Kajido Production et de Distribution de l'Energie ryarasohoye itangazo rimenyesha bene gihugu abantu bose mu gisagara ca Bujumbura ndetse mu icungararo, bababwira yuko hari ikiringo kanaka kigiye guhera atamuyaga nkuba bariko bararonka ku bw'imvo zo kugira ngo bashobore guhonovera ivyuma bishasha, ndetse banahuze n'amaturbine hydraulique, bashobore guhuza ingomero zigiye zitandukanye kugira ngo bikunde bashobore gutanga umuyaga nkuba ukwiye mu gihugu cy'u Burundi. Narijya mubona yuko kuva u Burundi bwikukira iyi Regideso niyo yari isanzwe itanga amatara ndetse n'amazi kuva ico gihe mu 36 ante yaho nyamba nihenze niho ha Burundi bwahitira mu bihe bitoroshe, ibihe vy'imigwano, ibihe bitari bimeze neza, bituma bimwe mu bikorwa vya leta canke ibikorwa bishobora gufasha abantu benshi biba biri public bidashobora gusubirwamo kugira ngo bikorwe. Rero uno musi nyambo uno musi Regideso irikira konovera ibi vyuma ikoresha canke irikirahuza izindi nganda yubakira n'izindi ngomero. Ni ibintu vyiza nubwo hari abantu bacabiha insiguro novuga ko bishakiye babandi baryoherwa no kumva mu Burundi hari ibibazo gusa bacabiha indi siguro, ariko umuntu wese ego urarura mugura nyobwa muze muragitahura kandi nta kibera ubusa, kuko nyambo uno musi Regideso zikiragerageza guhindura ivyuma nuko turi muri yambona kazoza, turi mu nzira y'iterambere, ko twoba turi mu nzira y'iterambere mu gihe iyo Regideso 66 ariyo igitanga umuyaga nkuba. Bien sûr amazu yarabaye menshi, ama industry yarabaye menshi, bisaba rero yuko bashobora kongera amavolte kugira ngo bikunde bashobore kudistribuwa umuriro ukwiye, kandi mu bantu bose ntihagire uwidoga. Rero ntihagire ababiha iyindi siguro ngo Regideso yadevye, kuko Regideso avuye ko ibigira yarasohoye itangazo mani igomba nyamari Jean Robert sindamwibuka neza urya atwara Regideso bari babimenyesheje. Rero nta desi umuntu yari kugira bivanye nuko twari averti bien avant. Rero mwa kino kiganiro cyacu ariko tugiye kwibana cyane ku makuru ari ku mirongo y'urugamba, abona yuko ibintu bitoroshe mu mpande zigiye zitandukanye. Kuri uno musi novuga yuko ibintu bitoroshe, imigwano isa nuko yatanguye bushasha. Mvuze ko imigwano yatanguye bushasha mu vyandika ahantu ubu utuvugana abawazarendo bamaze gushika mu gisagara ca Bukavu neza na neza
hagati mu gisagara ca Bukavu. Abantu bakeneye amafoto n'ama video bawazarende bamaze kuhashika, jewe mu wazarende ari kuri fro yamaze kubimpa neza cyane, arambwira yuko na M23 zamaze kumenya kariho bari, ntabwo baratangura kurasana, muga urumva umwanya n'umwanya umuriro ushobora kwaduka, ibintu bigafata iyindi ntumbero, kuko target iyi wazarende ifise nuko barekipera kira gace kose kafashwe n'izi ntagondwa za RDF ndetse na M23. Rero uno munsi tuvugana magingaya, mwumve yuko the wazarendo bamaze kubonekana mu gisagara ca Bukavu. Guys, abantu bakeneye amafoto ama video y'abazarendo bari mu gisagara n'abantu bazi muri Bukavu baze kumnyuza yabahe bavuga ati ahasi muri Bukavu. Rero murumva yuko ari intambwe nziza cyane kubona yuko the wazarendo bariko baratera indi ntambwe kugira ngo bikunde bashobore kuza komora umwasi bamunetralize bamukure ku butaka bw'abasekuru nkuko bubivuga. Sivyo gusa kuri uno munsi abasivile niho bariko baratoragura imwe mu bisigarizwa by'ibigwanisho by'inyeshamba za M23 sinaye twadroskanya kugira tubabwire yuko ziriko zirata ibirindiro za zifise muri Kavumu za Katana kugira ngo bikunde baje guhanforsa neza na neza aha muri Kamanyora, Mwenga ndetse na Walungu, aha ubona yuko target baba bafise ariyo kugira ngo bikunde bashobore gusatira igisagara cha Uvira. Igisagara cha Uvira kabisa n'ubu barakigwaye. Barakoze plan nyinshi, barakoze plan B, plan A gushika plan Z, kugeraho plan Z yanka basubira kuri plan A. Ubu rero iyi batseguye novuga ko ari nk'iyanyuma kuko bakabona yongeye kunanirwa. Mu misi twarababwiye imigwano yashoboye kumara imisi 3, aho aba wazarendo ingabo z'u Burundi cyane cyane zashoboye guhagarara neza cyane, zishobora guhagarika aba M23 canke aba banyarwanda atakibazo na kimwe gisabwe. Twababwiye n'imigwano yamaze imisi 3 ndetse abasirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda barashoboye kuhasiga ubuzima nkuko twagiye turabaha amafoto n'ama video y'abashoboye kuhasiga ubuzima muri iyo migwano. Ni gitero novuga yuko ingabo z'u Burundi zoba zafashe ingabo z'u Rwanda zibafatisha ikaramu zibabwira ati burya ayandika uku bivanye n'ukuntu bashoboye kwakosorerwa. Rero kandi birangira atanci bashitseko basubiye inyuma. Rero abantu benshi ndazi ko mwagumye mutubaza ati ikibuga c'indege cya Kavumu barananiwe bimeze gute, muga hari ikintu abantu benshi tudatahura, burya urugamba rufise ibanga ryako. Urugamba rufise ibanga bene wacu. Urugamba urashobora kureka kwataka gace kandi ubone ko wagafashe wo gafata mugo ukavyihoza. Ni umusesanguzi wakunda kuvuga yuko urugamba rumeze nk'idame. Idame umuntu arashobora kureka kujya kamwe ariko aratagetinga ukuntu ashobora kujya ipiyo 8. Rero urugamba nuko rumeze, ntimuvuge ati baretse kuhafata bimeze uko oyaye. Urugamba ruracyarimo kuko bafite izindi target, kuko abarafise abatekinisiye b'intambara baba babona ati hashobora kuhafata cyangwa tubanze tuyihoze. Rero ntitwojajinga mu gihe abenshi twebwe tuba twibereye n'abasivile, katureke aba bafise imyitozo bavyize kugira ngo bazoshobore gutanga resultat ukimeze ati. Rero bene gihugu bazindiye kabisa baratora imwe mu bisigarira mu birindiro iyi M23 canke ingabo z'u Rwanda ziriko ziravamwe, ndavuga za Kavumu, za Katana n'ibindi, ziko zirahava kugira ngo zije kuhanforsa ibindi birindiro kugira ngo bikunde batagetinge igisagara cha Uvira. Murumva rero yuko ari ibintu biba bikomeye cyane, ni ibintu bitwereka yuko urugamba ahubwo rutariko rurahera, urugamba rusa n'urutangwe kuko urabona yuko ku mpande zose basa n'abamaze kujya karungu. Rero ni ibintu tugiye gutega iminsi kuko akazoza katubikiye byinshi. Murabona yuko imigwano aho umengira heze mugasubira gutangura. Abenshi bari bazi yuko ino migwano izohera ku masezerano, nibasinye amasezerano ya Seserofe, mugabo tugerageje kuraba ku mpande zose nta numwe ariko arahagacira ivya Seserofe. Ijya amasezerano ya mbere barasinye c'est bon, muga iyindi amasezerano ya Seserofe kugira ngo bahagarike imigwano ni ibintu bitariko birahurizwa ko na gato. Ni mu gihe twanabonye aba M23 bisa nuko bagomba kwiyonkora mu biganiro kimya nubwo batagombye kubishira public bivanye n'ivyo bagiye barakora n'ibirego bagiye baratanga, berekana yuko iyi FARDC irikiraho nyanga amasezerano ya Doha ijya Seserofe
kumbe M23 nayo irikira yaho nyanga gusumba. Rero ikigiye gukurikira nta kindi nuko bose bakirizanya ko imiriro hama umwe wese agatsinda ari uko akoresheje umuheto. Ndonke cyo kugira ngo tubabwire inkuru ku munsi w'ejo ari trend bivuye ku ijambo ryashoboye gushikirizwa na Charles Sematama. Charles Sematama abantu benshi ndazi yuko badashobora kumutahirwa, niwe asanzwe arongoye abatwigwane hariya mu misozi miremire ya Fizi. Ni nyuma yaho General Makanika yitavye Imana arashwe n'abataramenyekana. Uyu Sematama niwe yaciye agira amusimbura niko navuga mu mabanga, kuko abenshi murazi histoire ya y'uyu mujenerali. Umujenerali yari yarasikoboye kujoininga hamwe na M23, mugabo agiye gupfa, agiye kwicwa, byaciye birangira. Nta uzire nyamba ariko ari Sematama bo baramugambaniye kugira ngo bikunde bashobore kwijoininga muri M23. Ni Sematama abanyamurenge ku munsi wa hirya ejo bashoboye kumubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, bamubwirana cyane twigwa inyungu twigwaneho yoba ifise muri ibi biganiro cyangwa muri iyi migwano iri kirabera mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Ariko mu byo yabasiguriye byaraboneka neza ko ari govyora, kuko ibibazo bamaze byaboneka ko ari ibibazo biremereye, ko bamubaza ati iyi twigwaneho ifise inyungu iziye, mbega ibiganiro bya Seserofe nivyamara guhera iyi twigwaneho yo izoronkamwe agarusha kahe. Ni ibintu vyerekana yuko mu kuvyisho yabaye bigovyora, aho yagiye aravuga yuko M23 ishobora kubabegirako gato naho zivyo yashatse kuvuga. Rero biraboneka neza yuko iyi twigwaneho imeze nk'agati kari mu ruzi, ntizivyirimwo, ntiratahura ivyirimwo. Rero uyu Sematama na wene biraboneka yuko ari karajija cyane abanyamurenge, nubwo hari abanyamurenge benshi bataramenya nabo nivyo barimwo, batamenya ivyo badefend, bataramenya inyungu zabo ziri mu intambara. Rero reka tubitega iminsi, uyu Sematama wewe ariko arafasha M23. Ni mu gihe aba twigwa niho bariko barakubitwa hasi no hejuru, uyu iyi M23 yari ihari pardon, akagripe kamfashe bivanye ko klima ndimwo y'imbeho bituma akagripe kamfata, aranyihangana ko kajwi katameze neza. Muga turagezageza twumvikane. Iyi nako ndababwira yuko iyi twigwaneho mu gihe Redi Tabara na Mayimayi zariko zirabicira ababo, ndavuga abanyamurenge zibiba n'inka, iyi twigwaneho itigeze ihaguruka. Mugabo M23 igiye mu ntambara, twigwaneho iravyitayemwo itazi ivyo arivyo. Rero katubitega iminsi kumbure, nzogerageza ndabaha ibiganiro muri uno buryo. Ndazi yuko vyishasha turabisangira, muze twengana ku bijanye n'amasanamu ndetse n'amaji uko ntibizoba bitunganije neza pardon, ko imwe mu bikoresho bidufasha byarashoboye gutwarwa n'umwasi. Reka ndabashimiye cyane. Reka ndabashimiye cyane mwebwe bose twabanye kino kiganiro, nizire ko mwumvise byinshi. Naho ubutaha, bye bye.